birashoboka ukaba uhaye wibaza igituma ngarutse hano ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Imyaka 3 burya irarangiye, Sebarundi arahiriye kurongora ihanga ry'abarundi. Bibaye ngombwa rero ko dushika hano kugira ngo twiyumvire muri iyi myaka 3 ico yamaze kurangura ari kumwe n'abarundi, ubona ko yagize ati turi kumwe byose birashoboka. Rero imyaka 3 irigoroye, no munsi dushimye kurabira hamwe isemu kino kivi yiyemeje giteye ko ahagejeje kukirangura, ahagejeje gukutsa ikivi ari kumwe n'abarundi, ubona ko akunze kwivugira ati turi kumwe twese birashoboka. Aha rero nico catumye dushika hano ku kirimba, turi kumwe rero na Sebarundi. Sebarundi mwaramutse. Gira amahoro. Sango muri kino kiganiro. Yakoze cyane kundasa kano kanya. Sangwa isabukuru kandi y'imyaka 3. Yakoze cyane. Umuntu yagize isabukuru haba harimo kwirimbura, hakaba harimo kwigina ibyagenze neza, hakaba no guhinyanyura ibitagenze neza. Ariko kumbura imbere yaho hari umwanditsi w'umunyafrika yavuze ati muri Afrika umukuru w'igihugu hashobora kumara imyaka 3 adafise babapfumu wa mupfumu umwe bamwe karuhariwe. Butwovuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi afise umupfumu umwe rurangiranwa. Ahubwo mfise umupfumu akomeye cyane. Bamwe bambara imitamana itukura n'iyirabura. Mfise umupfumu akomeye cyane yitwa Imana. Uwo mupfumu rero naho bawinyegeje shaka uje mu kuzimu, aho uja hose ikintu cyose ishobora konona arakibona. Kandi akakigwanya utaranakibona wewe. Ariko abarundi ko bikunze kuvuga ngo abasenga Imana barenga 90% mugabo abakora ibibi nabo nyene igitigiri cyabo cyoma kigorana. Aha bose ntibovuga bati Imana niyo bashira imbere mugabo ugasanga hariho nakandi kantu kagaheko cyane. Aje ikintu ca mbere n'umutima. Umutima arashobora kuvuga ngo je sinkora ibi mugabo ku mutima hoho ubikora. Mugaje nagenda kubwira umuntu abangikanya Imana n'ibigirwamana ntiyeregwa. Rero Imana niyo iri imbere. Ndetse nivyo duhamagarira n'abarundi bose, kuko twaravyiyemeje yuko Imana ari ifise ikibanza ca mbere mu Burundi kandi iramaze kuyerekana iyo nyene. Naho bavuga ngo ntibayibona mu vyikora barabibona ko hariho ibintu vy'insigabwenge abarundi bamaze kwibonera abo nyene, akavuga ati ibi nivyo je nkunda kuza ndavuga nti niyo uri inkozi y'ikibi ndakubwira ntuhiga ubusenga iyo senga, nawe ubusenga Rusiferi uzoneshwa. Ukirahira kuva irya tariki ya 18 ruheshi mwaka wa 2020 muri rirya jambo shikiriza migambi uti tugiye gushiraho leta mvyeyi, leta ngozi. Leta mvyeyi inyuma y'imyaka 3 akubuvyeyi kageze ku rugero rungana iki, akubukozi ko kageze ku rugero rungana iki. Abarundi barigera bitegera, sinzi ku mutima wabo urugero babageze ko kubitegera. Mugabe ikintu ca mbere mumenye ko igihugu nico catuvyaye, ni wacu, ni mu rugo. Rero abantu tubanze tumenye leta icarico. Leta ni iki gihugu ritongo Imana yahaye abarundi, n'abarundi n'uburongozi bw'abarundi byose biteranye. Burya abanyisirayeli igihe bariko bava mu Misiri bagenda mu gihugu c'isezerano cari igihugu mugabo batagira igihugu, kuko bari bafise uburongozi bakagira n'abene igihugu, abene igihugu bo mu gihugu c'isezerano. Numva rero ari hanga hajya ni hanga, ijya ni hanga mugabo rero ryari ribuze igihugu gusa. Twebwe natwe rero turiko turavuga mu bisanzwe, bavuze bati hajya bavuga ngo ukorera leta, mu bisanzwe uvuze uti ukorera igihugu, ukorera kuvuga rya hanga. Rero uvuze rero igihugu cyakuvyaye, ubu Burundi burafise umuserukizi, uburongozi bw'igihugu. Ubwa mbere hariho amategeko ubwo burongozi bukorerako,
amategeko nayo mu bisanzwe ateza kuba ari abene gihugu niho bavuga yuko abene gihugu ari bo shingiro ry'ubutegetsi kuko burya ubutegetsi n'uburongozi ntibisa navyo nyene kuko ndabona ko mega abantu ntibarabimenya ubutegetsi n'amategeko nico twakubwira ko ubutegetsi bukomeye cyane nta ubunesha umurongozi arapfa ubutegetsi ntibupfa kuko ubutegetsi ni urwego ataho ruji igihugu kizokwamaho mugabo abarongozi nibo bahinduka rero tuvuze tuti rero dukeneye leta mvyeyi iki gihugu rero kivyeyi gitegereza kuronka ubuserukizi rero nkaca mvuga nti uko ari igihugu catuvyaye dutegerezwa kuramigwa nibiri muri vyose ubwo burongozi rero buza gukora ivyo ico gihugu kiba yari umugabo ubona muhura yokoze nico itwara ncavuga nti abarongozi rero bategerezwa kuba abavyeyi kubera baserukira igihugu catuvyaye umuvyeyi ahubwo woca umbaza uti none uno munsi ndongozi n'abavyeyi koko mbega nyine n'abavyeyi no mwebwe aho nimwe mwishura nimwe muraba muti mbega indongozi dufise n'abavyeyi koko jewe noja kuvyishura jewe wanje ndiyumvamwo yuko kurya nyene mu nyita se Barundi je ndiyumvamwo ko ndi umuvyeyi mbega abandi izindi ndongozi zifasha kurongora irihanga ni imvyeyi koko ico rero nico cigwa mvuga nti mwebwe nimwe muduha amanota nimwe mubibona yuko twavyeyi hanyuma muze muratubwira mugabo ndabona yuko ari kuri nk'ahantu nawe urashobora kumva bariko bararira mu nzu cugira uti ndabibona kuko ndabona ubutumwa banyandikira bariko baritwara kuri jewe aha turarenganijwe aha abacamanza baraturenganije aha umusitanteri aranyonoye nibaze rero biga biranwenze mbonye indongozi yiwe nuba ni nka kurya umugabo mu rugo uza wumva yibi biharage akadaha ibiharage akaza kubishora ku isoko akavuga ngo uraza kuza ngo umugore ngo atari hari ngo azoba atari hari guze kuzizisa akayora ibiharage niwe yarajeje kubirereka akiyiba n'indongozi rero burya nuguhemuka nico cyo vyita gukumenja haratera igihe mvuga ntingira ngo kubera umutima w'igikoroni watubayemo kuko abakoroni badutwara si igihugu cabo bateza kudutwara bufurinda buhoro twebwe rero umenga hariho abantu bigana abakoroni yibagiye ko igihugu ari iciwe abakoroni nabo barabacangiro biba bigira bajana ahandi wabo kuko ngiyo wumvise nk'indongozi itigeza nk'umuvyeyi ntiwicuza uti nagenye ubutariwe abantu burya n'abantu bagoye cyane kwicuza rero n'Imana ari Imana yaricujije cyawumva ntihagera uza wumva nakanahinduye ndabe ko noronka ubundi mugabo umenye ko ntari Imana simenya kari mu mutima w'umuntu abantu rero mu Burundi cyane cyane ni n'abantu bazi kuyorobeka iyo atarahashika n'inka n'imirima mugabo ahashitse akubera ifuru ry'igitwa asigaye uricuza none umuntu namuzaniye iki mugakubera utari uruburi Imana kivugo nta kundi ndumwana w'umuntu ni naba narihenze Imana bose umwe izompa umuntu ego nivyo umuntu arasenga agasaba Imana uramfasha ndabe ko noronka umfasha agira neza hariho igihe uronka indongozi ukazamva bose bariko bakoma amashi ati waradutoreye uburiwe hariho ikindi gihe avuga atujya yarihenze nkujya muvunduruye kuko nanje wa undi mwana w'umuntu nyene kuri leta mvyeyi rero ishimikiye ko indongo zitereza kuba abavyeyi kuko baserukira igihugu catuvyaye arico kivyeyi leta nkozi nayo ni igihugu gikora nta numwe rero ategeza kwicara ndahindukiye kare bara abavyeyi bateza kubungabunga itunga rusange ubu rero n'abavyeyi bakozi bategereza kurongora abandi mu bikorwa bategereza kubona uri kwirigara bakamuhanura va kwirigara wewe umenye kuzopfura umukene ni waba uzi kuzorya wicaye ukabona iyo ufise intwazangabo fate intwazangabo ziriko zirakora ku rugamba rwo kugwanya ubukene urumva uri intwazangabo ni wewe uje imbere kandi ku rugamba rwo kugwanya ubukene sico kimwe n'urugamba rujya rw'umuheto urugamba rw'umuheto intwazangabo itegereza kubona ko bose intwara miheto ziwe zose azibona imbere yiwe akabona ko zitonze ni kuvuga amera nk'uje inyuma mwa ku rugamba rwo kugwanya ubukene indongozi zije imbere kugira bayirabireko nico gituma rero nk'ibyo abantu ntibarabimenya neza indongozi zirabimenya uje imbere hanyuma akagukurikira je murandaba iyo baje bakaraba mu mirimi wanje nakaroni gatoyi umunsi umwe nari imvura yarabaye nk'imara nk'indwi zibiri itaguye abantu batangwa kwihebura hanyuma turiko turatembera ndaba imirima ingene igira yume ndebo ko munsi nico gituma jewe Imana ndayemera cyane umushikiranganje w'uburinzi n'ubworozi yambwiye ati nahuza turandagaye ati imvura ibigori bigira vyume ati mbere ngaha hari igitega ati dufashe ingingo yuko tugira rutaje igitoro
hanyuma tuvoma amazi bavomera ibigori n'ivyuma cyarabubwira nimbe uyoza ubona imvura iraguye no munsi naho nerega imvura sigwa awe ngoya ngo baba muri ije ngo bavuze yuko kwizogwa ngo mu ndwi zibiri ziza ngurumva rero tutabigize uko imvura ne y'Imana erega uwo munsi yaratunyagiye aho ariko dushitse wanje basanga ibigori biratoshe tutangwa kwiga ni kubera iki bitoshe bacu basanga jewe ingene mbagara ibigori tugira nk'abaca imiserege ikigori bigira umurongo hanyuma hakaba imiserege novuga amazi y'imvura rero aje ntatemba gwagenda imvura rero yitaguye y'amazi kubera atatemba aca aguma ngaho novuga kabomberwa kagumayo niho baca babona bati nivyo abandi urabona bagira utuburi amazi agaca hagati y'amaburi akaguma atemba cy'ubuhinga nkaho rero nk'ubibonye iwanje aca avuga ati babundi ugize gutya bigenda uko je ndakubwira nti ushaka gutunga gira uko akwereka ko kandi hamera burya hariho ikintu ukoze uvuga uti kirimwe amahera je nk'ubu mpora ndaba ndiko ndabwira abantu haya ndiko ndababwira nkako kwavu rero indongozi y'ukuri nitanga akarorero bakayigana nk'ubu babonye we gukora amasaha 28 nka 22 kuma 28 acavuga ngo none we ko ataca bareka nanje ndabigira bijanye n'iterambere hari ibintu bidahara nk'ibintu by'inyubakwa ahantu hatagira inyubako umuntu ashaka kuvuga ati uravye nk'imyaka leta yagiye imara ipanze mu nzu z'abantu idashaka kuyubakira inyubako muri iyo myaka 3 hari ikintu bokwira inyubako naguma yoba ariko narabonye yuko indongozi za kera ivyo vy'inyubako ntibavyishiramwo cyane ngira ngo nyene bashaka bakora nk'abakoroni batakintu badusigi kanatsinda none bari kubaka atari wabo burya umugabo yubahirwa hataha iyo utaha ahantu heza baravuga bati hajya hari umugabo je nk'ubu hari ikintu kinezereza iyo mbonye amazu abene gihugu bubaka utuzu tw'amabati ugasanga ntitukimeze nka zaziza mugongo tembo ya zake urabona ko bariko barubaka utuzu dusharije tuboreka neza bijya rero ni vyiza n'igihugu rero ngaha tutegeza kubaka mugabo amikoro ni make kuko gushika ubu navuga yuko abene gihugu batarahaguruka neza ngo bakore kugira bashobore gutanga amakori bashobore gutanga amatagisi ayo matagisi acafasha kubaka iyo rero amikoro ari make mu kigega ca leta nivyo bubaka biba bike ku mikoro make Uburundi bufise cembo natugeze kure reka ngohe nk'akarorero turavye nko bijanye n'amagara y'abantu ukaraba muri imyaka 3 tumaze kubaka ibitaro bimwe vy'amakomine 75 ako n'akarorero ni inyubako rusangi urabona kare ntiwashobora guhamagara abakuru b'ibihugu ngo mugirane inama kubera ntufise aho bakirira mugo urabona ubu turabakira twarubatse aho twakirira abakuru b'ibihugu urabona nk'Igitega turiko turubaka ibiro by'umukuru w'igihugu n'ahazoba kandi urabona yuko bigeze kure urabona iyi stade ngaha kibuga c'inkino kubona tuja gusembera mu kindi gihugu tukariha amahera menshi cyane amahera igihugu gihomba ku buryo uvuga uti none amahera duhomba ntitwoshobora kuyagarura mu bundi buryo murabona yuko turiko turibakira ikibuga c'inkino kizoba gikwije vyangombwa mpuzamakungu uribuka ingene vyari dufise ingorane zo kuva Bujumbura uje Gitega kugira dufatanye iyi migwa mikuru ibiri nkajya kubona twarashoboye no gutera ibiremo ibarabara cyakero n'ikintu kidasanzwe ugiye mu ntara zitari nke naho tutashira kuri kaburimbo urabona ko turiko turasubiramwo amabarabara kugira ngo imiduga ishobore kuja kurangura ivyo abantu bimbuye kuko batagira isoko ntibazokwimbura ibarabara naryo risoko buryo no kubaka isoko uravye nk'igihe isoko ya Kamenge yasha urabona uno munsi isoko ya Kamenge yaciye igwizwa ko incuro zingahe irubakwa ivyo vyose ni inyubako rusangi tuba turiko turubaka uravye rero je ndabona yuko turi ku murindi mwiza mugabo gituma umurindi utameze nkuko tuvyifuza no kubera mikoro abari make rero aho ico nkora no guhamagarira bene gihugu tugakura amaboko mu mpuzu tugakora kugira ngo twimbure dushobore gutanga amakori n'amatagisi ikigega ca leta kibomboke hanyuma tubake vya bintu vyankenerwa bene gihugu bakenera bose iboneka ko ari nshasha y'iki kirimba cy'umukuru w'igihugu
ni imfashanyo mwaronse canke n'ingurane ndakubwira mukazokwishinga imfashanyo mukazokwishinga imfashanyo Uburundi buzapfa vuye aho bu none umuzungu yadutwaye kuva mu 1896 gushika mu 1962 ntiyubake niki urabona yakubera dusigaranye bube gito aribwo yaturaze raba igiye kubakwa ubu nukuvuga ubu niho dukanure kandi ariko ntagira abantu bacika inkokora burya ibintu byose biri ku murongo ni ku rutonde Imana yavuze ati Uburundi buzoba igihugu giteye imbere mu mwaka uyu nuwo nkada ntubona tuvuga ngo mu 60 ashobora kuzobona mu mwaka wa 2035 ari igihugu giteye imbere kuko Imana irazerebigira no kuvuga mutima mweranda caza akatubwira je ndavye ubutare dufise turiko turaburaba umenga nibiremwe ubunyene kuko none kera ntivyo kubera iki batige zavuga bati tubikoresha Imana kujya twaya kibaza ca mbere rero ziratwereka ikatwibira tuzaturanga ati kora iki gira iki ukazobona kivuyemo mwe bidahara mu iryo terambere nk'ibi bintu bijanye n'umuyaga nkuba kugira amahinguriro ushobore kugira amahinguriro nk'ibi bintu bijanye n'igitoro hari ibintu menga biguma bizitana cyane ivyo nyene nivyo vya mbere umuyaga nkuba ni nkenerwa cyane ivyo barana turiko turavyitako abona ko nko mwaka uheze twashoboye kuronka urugomero rwa Ruzibazi aho n'ikindi ciyongeyeko ubu hariho ingomero za Kabuseze Jiji Murembwe yo kuri Ruvyonza ingomero turiko turagira zishasha hanyuma rero hariho ibindi amasoko ntanga nguvu usanga biheberwa nk'abantu bikorera ivyabo mugabo kubera umutima wo kudakunda igihugu keshi yibonera inyungu yo mu mupfukiwe ntabone inyungu y'igihugu mu isanzwe ikintu cyose ukora ufise umutima wo gukunda igihugu uravuga uti ndagikore neza kugira ngo kiramire abene igihugu bashobore gukora ibikorwa mugabo ndabona yuko iminsi yose ubu usanga turiko tunyinyurana n'abantu bameze nk'abacangero bashaka ataco bashize mu ndi wabo umenga nta abarundi turanyinyurana nyene kuko kare bari baramenyereye gucenga bahuye rero n'undi gucenga bagahurirayo ugasanga rero tumeza turiko turanyinyurana buri waravuze uti ikibazo c'igitoro ndacifatiye abavuga ko caciye mu ndabwira ikibazo c'igitoro ni ikintu cugaye ku buryo gukorana n'abagwiza tunga badafise umutima wo gukunda igihugu ubu uri gukorana n'abamenja mu ijambo rimwe abantu badakunda igihugu n'abamenja reka nkwereke none nk'umuntu agenda akazana igitoro kiruzuye kirage Dar es Salaam akavuga ati jewe nta wundi mpa atari wanje ukemera abantu bakabura igitoro neza ngo ndagiha amastation yanje gusa none nkubona usumugese numugese hari igihe niyumvira nti mbega aba bantu ntawo bafuta ntitusuye kubona bariko barakora ubucuruza muri iki gihugu twatubura igitoro Burundi tugaca twirondera abandi kubera urumva baraguhenda iyo uri gukorana rero n'abantu umenga nabasi b'igihugu ni ibintu bigoye cyane simpebura umukenyero ni kuwundi nk'ubu uko ubona ingorane niko curondera umuti gushikaho none ubu nta kibazo cyari cy'abakabaye barabahinga kijanye n'amafaranga none ntubona ko kiriko kiratora inzira kikinoti za 10 kiriko kiratora inzira bari baranyegeje amahera wabonye yuko abantu bagenda bavuga ngo nabakene naho amahera yuze mu mfuko yabo bakanka kuyazana ngo akora ibikorwa by'itunga ry'igihugu vy'iterambere bakatora kuyashira mu mahembe mu bifu vy'ingono warabonye nkajya narahaboneye icigwa yuko hari abantu badakora igihugu niwiyumvire nk'umuntu agenda agakura imiliyoni 10 muri banki zipfundikiye nyene kujya zipfunditse agaca agenda akazishiriwe zikaboreraho zikabora je navuze nk'abajya simbona igihano bari bakwiye urabona abantu b'abanyenzigo badashobora kwemera ko igihugu gitera imbere oyaca wibaza amahera kuko nitunga y'igihugu ukarifata ukaritwara iwawe amahera kabora ariko abo bantu byerekana inzigo gihangange yubigira none waramumenya ubu none ntitubibonye ubunyene ntimubabonye ubu aho bakubwira bati rero ngabajya abanyenzigo badashaka Uburundi butera imbere nibajya rero cumbwira ufise abantu nk'abajya no bamenya ubwo mubona muhura mwibarabara ugira ngo nabantu naho bapfuye bagenda ariko aba bantu bakora nk'ibi bintu byo muri za metarusa baguma bavuga bati yamara amakofre fora ariko arakuba ku byinshi yibije na gatatu yibije mwebwe ntimwavyo none ivyo twarabimenya
urazi n'ayahiriye mu isoko ya Bujumbura igenagana amahera yahiriye mu isoko ya Bujumbura urazi igenagana ni menshi cyane amakofre none ntiyarari ivyo vyaravugwa none umuntu yiguriye kofre kibaza ko kugira ngo abike ibyangombwa bafise nk'ibintu vy'agaciro izi mpapuro z'amatongo afise amadiplome arafise amasezerano n'abayasinyaniye n'abantu akavuga ati ndabishire muri ntibate none aguze kofre woca umwanya ngo ntuyigure jemba nibaza yuko uko ndavyumva ariko bavyumva ingora rero nuko usanga bo bafise mugabo ubutwara bibonye kabisa twarabonye ko hariho abanyenzi ngo badashaka Uburundi butera imbere igihugu kifise mugabo bitariko biratungisha Uburundi ku buryo buboneka muri iyi myaka 3 hari ikintu mwabihinyanyuye ko twovuga tuti turashaka kuzobona biteza imbere igihugu cyo Burundi ahubwo no twadacumbisha kumwe ngira ngo nivyo nyene babonye ko nagize sekeza ryo kwimba inzaba amakoperative arimba twaronka duke dushobora kuduza itunga ry'igihugu muge nzabona ikintu kigoye kwimba urabona nko mu ndwi urasanga barose ibiro 5 bakaronka ibiro 8 mugabo ubu turiko turakorana n'abagwizatunga banyemereye yuko nko mu mezi nk'atandatu dushobora kugira umwimbo w'ibiro nk'ijana ku kwezi ico gihe rero ucamva ko Burundi buzara ubwe utangore kwisumbuno hari naho twakoranye n'abasuma urabona nka ya tererare yo mu Gakara baraje bariyimbira barikorera kubera iki indongozi zazira kugaza zidakunda igihugu none nk'umuntu ashobora gutwara itoni zirenga 400 akazitwara niyo mpezi ntihagire ifaranga rero ginjira mu gihugu hariho indongozi zibijejwe none ubushikiranganje bw'ubutari bwari buhari ntibimba babona ubushikiranganje bw'ubudandaji ntibabishora babona sibo bajejwe ivy'ingenzi mugabo barinumira neza turibwa ariko nk'umwana yatanguye iya mbere bavuga ngo nikere imusongati uno munsi babona ikiri imusongati nikere rero ni ikintu ntikimeze nk'inzahabu ubwa mbere ni ikintu kigurishwa ari vyinshi kugira ngo ubishobore kuvyimba uteza gukoresha umuyaga nkuba mwinshi ico gihe utagira umuyaga nkuba n'indege baravuze ngo indege yitwa musongati gushikaho bahora bambwira yuko hari n'abagiye kwiga ngo ivyijanye n'ubutare bwa nikele ubu barashaje baraca mu karuhuko k'izabukuru batabikoze ariko ikintu cyose gifise umwanya wacu ntiducike inkokora mugabo no gusubira inyuma urabona ko indongozi zagiye zirarongora Uburundi hariho ibintu zititaho tuvugishije ukuri uribuka nk'amasosiyete yari ahari kuri bagaza uribuka amasosiyete za Odama za Verundi uribuka Rovingo izino za Siruko izo zose muri kahise sigara umugani amahinguriro umuntu yogira ikizere ko azogera igihe azogaruka nyene emwe nobo mbona amahinguriro ariko aravuka ari menshi ariko arakora ibintu bitari bike no kuvuga n'ayandi abandanyaza kuko nk'ihinguriro rizokora ubutare bw'icuma turizeye yuko ivyo byose nko mu myaka 2 izoba ritanguye gukora iryo turiko amamashini yaratanguye gutangura gukorwa baga izoba murumvise iginzahabu hariho iryo irindi buca ribaho ryo gukora yamabuye ya marble naryo nyene amamashini hajeje gukorwa ubahasigaye kwaza kugira ngo dutaye gukora ico gikorwa ayo yose n'amahinguriro ikizuko kugihingura kugira ngo kivemwe amakara turabe ko amwe twoyashora hanze handi tukaruhurira n'ibiti vyacu ayo yose n'amahinguriro kandi nta hinguriro ridatanga akazi turabona yuko hariho abantu bafise imigambi yo kugira amahinguriro menshi ivyo byose bica bituma abantu baronka ico bakora igihugu gatera imbere mu iterambere kandi harabamwo iki kintu c'inguvu z'ifaranga ry'igihugu ifaranga ry'u Burundi mu myaka 3 gushaka ubutegetsi gushika no munsi umuntu yovuga ko ryigeze riduga agaciro cyari ryagumye rinika erega ifaranga ivyo byose ngangano kutamenya erega harateraho abantu biyumvira yuko nk'ubu wafata amarundi ukaja kugura amadolari ko hanze utwaye amarundi ukayazana ifaranga rihabwa agaciro n'ibikorwa vyanyu ntuzovuge ngo ubutegetsi bw'igihugu ngo urabona ngo ifaranga ntiryaduza agaciro washoye iki nta mwimbu buhari no kuvuga umwimbu ari muto ibintu ntibijya agaciro mu ifaranga ryo Burundi rirafise agaciro mu Burundi kubera ugendura ibiciro by'ibintu ngaha mu Burundi uca ugenda biraba ivyo biciro ushitse nko mu Rwanda cyangwa ugende muri Tanzania ugende Kongo uza gusanga ivyo Burundi ari byo bizimbutse no kuvuga yuko ifaranga ry'u Burundi rirafise agaciro ngaha mu Burundi muga kubera tudashora hanze rero
ntidushobora guca dufata iryo faranga ry'u Burundi ngo turihagarike hamwe n'ifaranga ry'ibindi bihugu kuko ntacyo twashoye, kuko kugira ngo ifaranga ry'u Burundi ribone agaciro karyo ku yandi mafaranga ava makungu ubanza kugenda ugashora kugira ubone ayo mva makungu baguhaye, ucubona ubudasa aho buri, mugabo utashoye hanze ntuzurondere ifaranga ryawe rizogira agaciro, kugira ushore naho teza kwimbura kugira ubusesekara. Nico gituma mpabagarira abarundi gukora ko mu mpuzu bakore dushore hanze. Nyone ngiri faranga nk'aya mafaranga mva makungu ni wasanga nayo nyene ari muri za coffre fort, agenda kubwira yuko amahera mva makungu ntagenda gutya sinzi rya note va makungu n'amahera agenda mu muyaga, ajya ntarugwa nta namwe harugwa mu butunzi bw'igihugu. Amahera harugwa mu butunzi bw'igihugu najya amahera aza mu muyaga, mvuge ko agenda mu muyaga, no kuvuga nk'ubu washoye ikawa amahera barayarungika ntuyazana mu mpapuro gutya, kandi ivyo abarundi rero nta bavyo bazi yuko ufise amahero umuriyoni hajya ngo Burundi buratunze umuriyoni nibugira nabo. Amahera mva makungu n'amahera abari mu makonte mu mabanke baza bararungika gutya, ajya rero ni amahera y'amasuma n'ubusuma n'ayabicanye imbere niko bavyita, bavuga yuko ariyo bakoresha mu bwicanyi. Amahera amwe najya agenda gutyo ari mva makungu abara yaja mu bwicanyi, hajya nk'ubu umuntu bamufatanye umuriyoni turashobora kuwutwara. Nimwe buko umuntu yigeze gukinisha amahera akashira mu mashurwe nk'uko akagira amashurwe hajya twara ya mwatsi tuyatwara kuko siguye utunze bw'igihugu. Igihe bavuga yuko amarundi ababitse inoti uzozihindura ibikaratasi, harabaciye bahindura baca bafata amadolari bariyo babika, birashoboka mugabo iconzi coco ko mahera mva makungu nta muntu ajya wibaza ko hari umuntu yofata ngo ndafashe ngo ibihumbi 100 vy'amadolari ngo ndayikoreye ngo ndayajanye mu kindi gihugu, bayagufatanye kwa heri. Urumva nakubwiye ko amahera mva makungu na mahera agenda mu muyaga. Urumva rero ajya azopfa kubusa kubera iki kuyasumisha, ntuja kuri kwisoko yakote mugogiye gusuma amadolari azozavunja kamwe muga nawe ntaca azobumarira, azohera nyene nk'ifu y'imijira asange yarafise umuriyoni umupfuye ko ubusuheza uko nyene. N'impanuro twotanga kandi mwarumvise ko ndayitanga, nkabwira abantu nti umwe wese ufise amahera napfuma ajana muri banke, hanyuma duheze tuyashira amabanki yayo kugira amabanki yacu yarungika murajya rero ayinjira mu itunga ry'igihugu, kuko amahera ayo mufise yose kusanzwe harugwa mu itunga ry'igihugu. Nk'ubu turashobora kumenya itunga ry'igihugu ngere gifashe kubera amahera twarayabonye yose dufise mu gihugu. Turashobora rero guca tumenya ubutunzi bw'igihugu turabiye kuki uva amahera nama ndiko ndabibasigurira ni nk'ibirete y'abanyeshuri yerekana umwimbu ubufise, hajya nico gituma ukigize ibihera vyinshi ukabita mu gihugu ubuhejeje kwica igihugu, kuko amahera ategerezwa kungana n'umwimbu. Rero nibaza yuko tubiriko tubatera kama bazobitegera, kuko nasaza atabitegera. Hari wavuze ngo none ngo nk'ubu ngo ndayajanye ngo muri banki ngo muzonyemerera yuko ngo shobora kuyakurayo guko shaka, ntuyakurayo yajanye ko arayo kuja gusuma hanze. Urumva ahubwo n'abavuga ati mbega ningeze kuja kwigurira ikintu hanze nzoyaronka. Ico nico niko yavuga kuvuga ngo mpinoti nzaje ntahane zijya zijya n'ubusa. Abantu nibazo barategera mugabo biva ku buryo igihugu caciye mu ngorane nyinshi cyane, abantu ku buryo nkaho twa tudorabika bari gihe nzohunga ejo nze mpunge naduhunganye. Ndabwira abantu nibatekane nta ngwane gisubira kwa mu gihugu cacu, nibanze dukore dutunge. Muri ibi bintu bijanye n'imigenderanire, igihe washikira ubutegetsi Burundi bwasa n'ubwuganye uravye ku rugero mpuzamakungu wamenga nta mutegetsi w'Uburundi asohoka waje no hanze no munsi mwirata iki mu bijanye n'imigenderanire. Hajya rero nagenda kugira yuko bavanga urutete rwa sinapi rudapfuye ngo ruhambwe ruje mu kuzimu ntirumera, ariko iyo rumeze ruvamo igiti kinini n'inyoni zo kwisi zo ziza karikako. Hajya burya twari novuga ko twari mu mubatizo kugira ngo Burundi bwinjire neza mu makungu. Kuva twikukira uravye Burundi bwagomye bucumbagira mu makungu, bwarangwa n'ubwicanyi bibi gusa iki, urabona na bene bwo ni babushafuza. Urabona igihe abarundi bahindukiye bagataguhezagira Burundi n'amakungu yaciye atangura kumva Burundi. Kandi je nababwiye wivumye ico umuntu yaturiye n'icaba igihugu cyawe ukazovuga ko ari umuriro, bose bazora ko ari umuriro nigisubira nta numwe azosubira bigendamo. Rero yego twatanguye nyene abarundi bavume igihugu cabo
hanyuma turabahanura baraheba kuvuma igihugu gushika nza mbona bari impunzi batavuga ngo ndi Umurundi asubira gukunda igihugu ciwe arasubira gukunda indongozi bica bigenda neza cyane rero no munsi ikintu ca mbere je novuga ciza nuko Umurundi ari mu bindi bihugu uba ariyemera akavuga ati ndi Umurundi kuko burya imigenderanire ikintu ca mbere ikora no gukingira abene gihugu bawe bashitse ahantu bakingirwe bumve ko bafise igihugu nabo kare rero wamenga ntibagira igihugu urumva hariya ucugira ingorane none rero ndabona ko abarundi bamerewe neza igihugu cy'u Burundi cyamenyekanye nyabagendwa murabona yuko abanyamahanga baraza mu Burundi no bogenda hajya kuri Tanganyika mu mahoteli usanga huzuye abanyamahanga ivyo rero ni byiza cyane nico novuga gihambaye mugabe impinga n'ubundi turabandanya kuko dutegeza kwega abanyamahanga baze mu Burundi bahumve nk'iwabo kugira ngo bazane imitahe yabo n'ibyo kugumugenda mu makungu utogwa no muri biriya utogwa no muri abarundi bazongera ico cizere amakungu aho Burundi hajya bariko barabikamisha kuko bana nk'ibijanye n'amahoro n'umutekano uzumva ngo abarundi ntibazi ukazubona abarundi none burya baje gusegugira baza bafise umufuko none baje gusuma ngaha ayo mahera none ntinje mu gihugu rigari ryatugenda kubwira nico gituma ndababwira nti igihugu nimwe mukivuga neza cyane mukagigirira ntuze propagande kugira ngo abantu baze kuko iyo baje barafungura baratembera urumva bazana amahera ni nkuko ari nk'ikintu twashoye hanze bonye abantu bariko barizera Uburundi ntibizeye umukuru w'igihugu Uburundi babizeye nyine kumugendagenda mu bihugu hirya no hino mu makungu mugabo atandege turafise indege hajya imyaka 3 none ntidushikayo usanga wipakiza usaba ndabwire ivyo ni bimwe ndabwira abantu bararonderera ingwara aho itari sinzi igituma twebwe abarundi dukunda bibi gusa kwivuga nabi reka ndakubwire burya wibaza mugiye igitega ugiye na bisi n'ugiye ni GP yiwe burya wibaza ko ari ndamerewe neza none uva wenda wewe urabona muri twegera tugiye tugashika ushitse nk'Ibugarama office GP gapfa aca yicara aho nyene agaca aja kurondera umekanisye ntasubira kuvaho umekanisye adashitse ariko umekanisye amuhenda yibere mu rumonge kuko adashaka ubundi amutwara ayo mahera ngo ndaje ngo ndindira we nawe bisi ipfuye ucuva bugaca wiyuririra yindi ugaca wigira ku rubanza uzubona ugarutse wa wundi acicaye Ibugarama ninda komeye hari igikuru niyuja bamureka kurondera ingorane indege urashobora kwironka kandi iri mu bikenewe kujya nyine tuvuga ni kujya tuvuga ubufise imwe ashaka zibiri ubufise ntoya ashaka nini imisi yose uzokwamo ibintu nkenerwa bizokwama biriyo rero nibwa Burundi rero bushoboye kwirihira ukariha indege ukagenda none ufashe taxi ijya taxi ntikibagwawe nuhari ifite ushaka ni ngorane nko kwita kwibujije kwibikorwa by'igihugu bibaho hande ho mwe wese bacatabakurira ngo ko ntagira imodoka ndapfuye ejo bundi abanyakayanza bagomba kugura indege mwigeze mwumva uwo mugambi ngo mushigikire mu batera intege kwashigikira gute mbwira ushaka ko ndabashigikira gute tubaha amahera erega bagwiza tunga bose abantu bose bafise umutima wo gukora ibikorwa bose turabashigikiye ahubwo murantwe ngari muruza bavuze ngo jego narifise umugambi natunganije ngo nago ufate umugongo none je nabigeze ubona ndakugwanya kora aho ndayaguha wewe kubera iki ntobikora ko arayi wanje ko tenda yavise shiki naje nisuni oya ingeze kebubwo bireha ivyo udashobora birekira ababishoboye wewe uvuze utingira nkora umugambi mungana uwo munini uzokogwa mu nyungu y'umugambi mutoya sirabwe none ko inkoko ivyari inkane ubu ntimumaze kubibona rumva rero hera kuri iyo nkoko ushoboye reka guhera ku nka ugaca ngo je ngomba norora inka ngo nago bufate mu mugongo banza urora urukwavu ruze rugurika ubwo gushoboye mu bijanye n'itunganya ry'ibisagara haraje ingingo zitari nke byo kwagura amabarabara byo kubomora amazu n'ibiki muri iyi myaka 3 abarundi barabinezerewe igihugu gitegereza kuja ku rutonde reka kajagari kari kabaye ndase burya igihugu c'akajagari ntigishobora gutera imbere mutegereza kuja ku rutonde ego nivyo hari ivyo nabonye ubusamare cyangwa n'indongozi zifite uruhara
amabarabara burya iyo uriko aragira ibisagara amabarabara ategerezwa kuba atunganijwe hakabona none ibihugu vyose ujamwo ntiwamubona ko amabarabara ingera atunganijwe usanga inzu zubatse mw'ibarabara muga twebwe kubera ku kajagari umwe wese ashaka kwigira ivyo ashaka rero ushaka ko igihugu cawe kiba nyabagendwa kisharize ugitunganye neza bavuga ngo ugiyeyo urumva kuhema ugiyeyo urumva yuko wiyumva nico gituma rero nta muntu ashobora kubihigwa iyo igisagara gitunganije neza ubu urabona ngo ndiko ndabwira abantu nimusharize igisagara amakaritiye mashasha aridogera cyane ko bataronka amazi meza biriko biraza akararo no guhana mu Busoro ejo twaruguruye amazi turimba amazi je banyandikiye bambwira yuko haheze indwi zibiri batagira amazi harayo bigeranye baragiye barubaka ahantu ntibabanje kuraba ko ibyangombwa bihari rega bugere ico gituma tubwira abantu tuti ne mwubaha ubutegetsi kugira bubereke ingene mwebwe mukora kugenda wurubatse ahantu nta barabara nta mazi nta muyaga nkubuga cuva ngo ni mu gisagara ubu twononeye ubuzanye akajagari rero hariho uravye hariho amakarite ameze neza ayo arimwo amazi akamwa amatara mugabo hariho amakarite nayo bikoreye kazatega hariya urabona ahantu bariko barikorera atare nta burongozi bwagiye bugucamo barabaraki abantu baca barihagira no bijya ivy'ibigwati washaka n'ikintu kigenda ku ntambwe intambwe ya mbere kwari kuva mu myonga abantu bava mu myonga bagenda ahantu aho igihugu gishobora kuzobaha amatara n'amazi iyo ni intambwe nk'akarorero hariho aho amaze gushika amatara mugabo akihinjira hari hatunganije inzu ziri ku murongo zigize ikintu amatara ari bwahaze mugabo bijya birorohereza abantu baravuye mu myonga hanyuma amatara akurikira amazi ndabona ibigwate batagoshamwe amazi n'amatara mugabo tugomba gusubira kubivyura bimere neza kubwangi ngo nta muntu numwe yarakwiye kuba mu mwonga hariho intambwe zimwe z'amagema umwo kwiratiki mama kugarukana ibintu ku murongo rero navyo ni kikowa kitoroshe kuko urumva iyo ugeze ku mushahara umwe wese yishakira warose gwiwe abandi ntibashake babura urumva rero ko vyose ari ivy'igihugu akaba turaba amikoro y'igihugu ni igikorwa twabanje gutunganya ku buryo uri hejuru arindira abandi bamushikire rero niho twaciye tugira ijya politike yo kugira ega burya nta mishahara zo kwigera ingana mugabo ni novuga nti ubutungane gutunganya mu butungane abantu bakaronka impembo mu butungane niko no bivuga kuko nta numwe azopfanganije n'uwundi umwe wese kuko burya nta ubushikiranganje bwose bisata byose kimwe cyose cifitiye ibintu vyacu rero ndiko ndaraba ivyo twarabihejeje ubu Ego turaharura ingene uwo mugambi uzoteba ugahera amahera rero cyane mwihereye abasoda n'abapolisi oya erega burya hariho benshi banezerewe gose wese nakubwiye abababaye ni babandi bari hejuru barindiriye abandi kuko hariho uduga gatoyi hariho aduze kanini hariho urindiriye hariho nabwiye nti none ko muri ko murasa ko twamaze kugira politike muyibona si biharuro gusa nimwe mubona muri musi genda muharure mu bizana hanyuma hari habo nasanze rero bari hejuru bari barabinyegeje bakabavuga ngo tugire natwebwe none harura kumbe bari hejuru nabandi bari munsi abantu bategereza kuduga hajya rero nkajya amashira hamwe rero bavuga ngo yegamiye leta nibo bigiteye ingorane kuko hari habahembwa menshi gose batanashaka bashaka kwibandaniza bagenda hakaba nabandi bari hasi urumva ivyo byose ni politiki toroshe kuko abana b'igihugu ivy'igihugu bategerezwa kubitunganirizwamwo bose bikabaramira cyo kimwe. Hari abandi bantu bitwa ko bagiye mu karuhuko k'izabukuru n'abandi bariko baratera bajayo abo bantu kenshi wumva aramarira gusa bavuga bati none twege ko yavuze ngo umuntu azohemba agashahara n'iryari kazoba kangana aronke impamba yo mu zabukuru yaba bagashahara yarageze ko ivyo bintu bejero menda kubaza umukuru w'igihugu ni waje guharura imishahara yo umukuru w'igihugu agende hariya muri radio televiziyo nationale aje kwicara yabikore acavayo acagenda muri buri yawushikiranganje yicara bikore acavaho ingorane nabonye mu Burundi abantu ntibigeze bategera emwe bimwe navuga ngo leta mvyeyi base kuyitegera bugari mu bundi buryo barayitegera kuko nasanze abarundi bashaka kwifata nk'abana bakiri haziko batarasohoka nibo umwana avuga ntazi ko papa kena papa tugurira iki ntazi uko
ntazi yuko se ashobora kuba atagira amahera. Abarundi rero tugirira iki umukuru w'igihugu n'abazoja kugikora bagaca biyicarira nabona abakozi b'igihugu nyene nibo bari bajeje kubikora bagaca bavuga umukuru w'igihugu abikora. Nabo rero ivyo vyose uvuze ingorane avuga ati je kunironkeye gwanje vy'abandi ntimumbaze. Bige n'umutima wo kudakunda igihugu. None jewe nzoja muri NSS kubiharura. Nzoja muri ONPR kubiharura. None itegeko sinaritanze. None kubera iki batabikora? Dushake dufate ukuno munsi NSS ari igitango. Cyayo ONPR ari igitango. Sawa. Sanga basanze bidashoboka. Abaca bataha umwaka. Baca baronka ya. Turatanguye. Wacuvuga ngo ntayari. Reka ndakwereka ingene bimeze. Jewe nico ituma nyene nuko urumva umwe wese yo yarosa ca yibagira abandi. Hari habaronse. Reka ndakubwi yabo abo bajeje kubatunganiriza. Bo urumva ntibibaraba. Bazobimenya bageze mu zabukuru nabo. Bageze kuja muri aho karuhuko. Urumva je ndakubwira nti mbega abakotiza ni bangahe? Batanga ngahe? Hanyuma batashe ni bangahe? Ni none dutombe ntidutanga uyu munsi. Nta mazu bapangishije abo bantu. Nta mahera bafise mu mabanki yunguka. Amahera yose ayandi bakaguma bayakotiza ku kwezi. Regulamenya wewe urihiye bajya batashe. Nawe ni wagira abariko barakora nibo bazoza barakuvara gukotiriza. Urumva numugano udahera. None ivyo bintu vyari vyoroshe. Muganda kubwije ukuri atari umukuru w'igihugu azogenda kubiharura hajya azobakene. Tuvuga ko basa nabagararije ingingo y'umukuru w'igihugu. Aje ndongozi abantu bitwa abakozi ba leta nta mwanya bafise wo kubikora. Je sinzi rero aba bantu ngere tuzotora tukabagira. Umva bandusha ubwishi. Mvuze bavuga ngo sawa baraza naho hatambikiza hakore. Navuga none ntumubabona simwebwe nyene rega nimwebwe muri abakozi rega Burundi wese n'umukozi ntimubabona genda muhanurane mwese muti kuva uduhinduke mugaba barananiranye kwe barananiranye kuvyerekeye intwari bereye uno munsi bijanye no gutunganya amatungo y'igihugu kugwanya igiturire n'abasesagura amatungo ya leta hari ico mu kwirata muri imyaka 3 naho ndiko ndavuga burya gihinduka kirabaza guhinduka ubu n'uwivye yibatinya avuga ati ndavyiba mugabo niyafata ndabizgerezogera mugakare wamenga nibisaza wamenga ubuhizi urazi kare bari baranagize n'ikintu ati je nzokwiba hanyuma nce mfungwa imyaka 5 ceza kuyarya mvuye mugo ndakubwira ntuyarya uhajya gatima gaca kagaruka hanyuma ibindi barabona yuko hariho gukurikirana abantu ingene bariko barakora kandi hamujya hamaze gufatwa benshi hamaze guhanwa benshi rero ariko aragaruka amahera abayaga none hajya ijya stade turiko turibakishiki ayageraga none tuyagaru nobo ndazi ko mundu yahera hariho warishe miliyoni zishika amajana 230 nazinga niko ndahinyanyura ku buryo ukoze ko naje zoba nakubonye kuko ndabona ko birateye isoni kugira igihugu abari kukirinda akabari bo baca bagisa harakantu gumugaruka kutabakozi ba leta bariraramiye bariyicariye none ubu kivuga gushika nzobona bemeye yangendo yo gushira imbere ababishoboye atari ugushira imbere abanyamugambwe yamaze iki muri imyaka 3 akari mu mpene kari ibikorwa by'ubuhinzi ndakubwire nabajya imigambwe hajya bahora bumva baryanira kuja kurya bicaye ntibagwanira kuja gukora kare hage uzoguhenda bose nico gituma je mpora mvuga nti umuntu wese ni mweranda igihe atarahashika mukurindira ko hashika uri mweranda muguhahonyoye mwe ni bake bankorera ngashima mugabo haraboneka bakeyi bakoranye n'ugashima nabandi nabo barindira utababwiye ko iki eka ni nka n'imirima biberengaho bakihembe gudufaranga twabo bakirira bakimerererwa neza akaguma bava ngo ubukene buratwishe mugabazi ko bariko barya bicaye ivyo bibariho mugabo ndiko ndaraba ubu ndashaka kubona umukozi ataha mwijoro ari ku kazi ndaca ahantu ku mugoroba nkabona nk'ahantu agatara kakiriho karaka ukabona ko imodoka y'iparkinze hajya ukabona uti biriko biraza ivyo rero ivyo mbere no vyirata kuko igitsure kirashobora gutuma abantu batangura gukora kandi ndabona yuko abagenwa mu mabanga si umugambo baza aya ivyo vyaraheze
urumva ko banyidodombera ngo gwaruka ngo nishinga ngo gwaruka kuko gwaruka ntiruba ruraja muri ivyo vya politike cyane ngo mu mutwe babungwe nico gituma bavuga je nikeneye babikorwa kuko umugambwe si wo gutanga ibiti umugambwe ni wo kuzana imigambi myiza iteza imbere abenegihugu bose biga bazoba bagukurako amaboko nibaza n'ubundi aborohereza akubwiye ko nagiye gukorera umugambwe umukuru w'igihugu ahejeje gutorwa n'uw'abarundi bose je rero w'igihugu cose sindi umugambwe je nibaza yuko ivyo ni vy'abantu bari inyuma umugambwe CNDD-FDD narawurongoye ndabizi mbere muribuka ko je narigeze no kubivuga ntuzi ko yagiye muri CNDD-FDD agiye kurondera ibiti ntapfeko ivyo rero iyo ngendo narinda ndayivuga ndi umunyamabanga mukuru nkirondera isoko none ubundi umukuru w'igihugu rero avuga ngo bihinduke ngo umugambwe mugende mugiye kurondera ibiti abace bagira bati yaduhindutse aho yabonye ko yatsindaje none sinawutwaye none ko batavuze ngo nabahindutse ntawe utwaye umugambwe none ko batavuze ngo nabahindutse je ndabwira yuko kirazira kuja mu mugambwe ugiye kurondera ibiti kurikira karangamutima kajaye n'imigabo n'imigambi izoteza imbere igihugu igihe rero atari ivyo igihugu niho gipfira mu bisanzwe igihugu ubonye uri gukorera igihugu cyambere mu mutwe uri gukorera abarundi bose atanumwe avuyemo ugiye gukorera umugambwe wawe cyangwa intara yawe kaba kakubanye ubugiye muri ibi bintu ingendo yo kudakumira abo mudasangiye umugambwe muri imyaka 3 mwokwiha amanota angana iki uri kurabwira ukumirwa umbwira umurundi akumiriwe uti hari igice c'abarundi bakumiriwe mugari uza kumbwira ngo abarundi bo mu mugambwe nako uwo mugambwe hari n'igihe uheze kubivuga ejo ukazubona wapfuye erego wakabumbye si wakamena ariko muhiganywe muri uwo mugambwe mugahiganwa mu matora urabona ijunja ry'umugambwe iyo yose niyo makosa abantu bakora kubera baja mu migambwe bagiye kurondera ibiti ivyicaro muga mu bisanzwe umugambwe nk'ubu wabonye nk'umugambwe ufise ivyiyumviro nk'umugambwe wabaye wa kabiri mu bisanzwe uca ufata bijya vyiyumviro ukabiteranya n'ivyiyumviro vy'iwawe ugaca ukora kuko urumva ntibiramira na wa mugambwe wiwe n'abandi bibaramire hariho bakuru b'imigambwe bavuga ngo uwo mugambwe wari wanje arawunyivye nawe utwaye muhiri wacu nawe utwaye umuryango umugambi nawe uzanye mu gihugu we ntiwashaka ko iyo migambi yokorwa mu gihugu nawe wumvise avuga ngo umugambi wo kugabanya intara ngo wari uwiwe ngo wari uwiwe ngo barawivye mwawunyuruze uwo mugambi nawe ujanye si wabene igihugu akiri ko arabivuga none ntiyari ko ashaka kubikorera bene igihugu ahubwo yari guca avuga ati ndemeye umukuru w'igihugu arumviriza abarundi arumviriza abafise imigambi itomoye akayishira mu ngiro kugira ituramire mu bisanzwe hagenda aca ndonka amanota nko mu mabanga abantu mugenda harimo abasenere nk'ubu jewe uwo mwanya ntaho ngifise kumenya abasenere harimo abaporona jewe ndaba umuntu akora neza cyangwa akora nabi ukora nabi nkamwirukana ashaka abo CNDD-FDD nashaka bende sindaba woge n'abashikiranganya ugasanga bose n'abanyagitega abantu bureka kwidoga ariko ivyo vyakunda uravye gusuta indavyo ababishoboye ababishoboye none babara aho intari uwabura bari twumvikana ababishoboye babara aho intari ariko ni uwabura ndakubwira nkaho ugize nka leta iri mu intari ubwo nyene wacumanya ko igihugu cishe yo bari leta kubera wewe uri umunyagitega wibaza kuzi ibihanza abajyaci bitoki uri umunyaci bitoki baza kuzi ibihanza abanyamakamba cyo gituma mubona mu ntwaro bavuga ngo ziri mu intari imwe Bururi uzobona na Bururi ntibigeze bateza imbere nibo biteje imbere gusa kubera ivyimviro vyabo vyagarukira kuri bo nyene nico gituma ivyiza uvanga ugashiramwo abakenyezi ugashiramwo urwaruka ugashiramwo abatama ugashiramwo ab'intara niriya ntara kwari kugira ngo iyo muri mu nama muterera ivyiyumviro vya bose bihuriye ngaha hajya se kuvuga nivyo muramubwira no gwaruka so vuga yuko kugira witeho ivyo gwaruka ari uko uzoca ugira gwaruka rukaba ari go rutwara igikuru no kumenya ibiramira ugwaruka nico cyabere kiba gikomeye hari ikintu mwatanguje muri iyi myaka kijanye na mwise budget program ico kintu ngo y'amanota ngaho no muza kuri je no kwihamesha mugabo sinzi yuko abo dufashanya boronka menshi uhavuye ronka wenyine urazi igituma je ndazi yuko n'ubu waja mu bushikiranganje bw'ubutunzi utinyereka ku mahera mwakoresheje mu mwaka turaye ko atayasigaye sanga ari kubera iki no kuvuga ibunebwe buracariho ibyo jambo rirabagora kumira rirabagamira kubera iki avuga ati ubwambure bwanje bugira bumenyekane uwo mwimenyerezo twawutanguye mu mwaka uheze
ico gihe novuga yuko ababitegera ntibari benshi cyane. Uwo mwaka ndabona yuko kwitunganya ry'amahera y'uwo mwaka ndabona ko vyotuma kuko abashinga bateka umugambi barahugize gwabo. Ubu barahamagaye umushikiranga jamubaza twereke aya mahera azokora iki, kitwereke nico kizoshikwa ko ni ngiki kugira tuze turabe ko agishitse kutagishitse kutotwereke amahera wayajaye. Rero hajya n'umugambi mwiza muga nk'abantu bari baramugaye mu mutwe bari bazi ko ari kuja kurya igihugu abo urabagamira mugabo je novuga nti uwo mwaka ndabona ko tugerageza ubu twadushitse mu bice 75 kwijana. Umva hari hacari agahaze kubera iki hari agahaze ingene ukurikirana ishirwa mu ngiro ni ibintu vyasaba yuko dukoresha za mashini nyabwonko ku buryo ikintu cyose akora gica kiboneka ukazura kiraba ukavuga uti ngahageze kuri ibi kibi nguhe nk'akarorero nk'ubu kwintumbero umunwa wose utegerezwa kuronka icyo ufungura ucuvuga uti kugira umunwa wose uronka icyo ufungura nokora iki ugaca ugira ibintu byose wokora kugira umunwa wose uronke ukabivuga ngaha hari igihe usanga amahera adakwiye ugaca uvuga uti reka mbe ndakora ibi bizoshikana kuri iki ibi navyo bishikane kuri iki ukaza rero uraraba iyo rero uri kurakora icambere uravuga uti narimye impeshi nimbuye ibingana iki ugaca ubona uti none ibi bo bifungura igihe kingana iki hari igihe usanga bazobifungura amezi 4 uti ndacabura amezi 8 mugatasi ngira ninanate ndabiko noronka ivy'amezi 6 ugaca uvuga uti amezi 10 ndayarose habura 2 uti muci tugerageze dukore kugira ya 2 nayo turonka ivyo kujya vyayo umva no kuri kurakora uzura upima hamuvuga uti ndahashitse abandi ukabereka uti hahandi ndahashitse amahera rero ingene uyakoresha uravuga nica azoshikako ico rero ni ikintu gihambaye cyane. Ubu rero no kubwira yuko ntibyoroshe gupima kugira urupimo kubera vya vyuma nakubwira ni ibintu bikoreshwa izi mashini nyabwonko dukoresha bwa buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo dushobore kuzoza turapima byo gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo abantu baze baraharo baze byose bije biriyandika kubera ko abantu batavyitabira bijya bimeze nk'itara iyo wamenyereye gukorera mu rufuri iyo giye habona biragora uzurabe wari mu mwiza ukaja habona ugumuhumaguza rero n'umwiza urumva hari umuco urabanza ukahatinya rero ujya n'umuco n'itara rizoba riri hejuru y'umuntu ukora ririko rirakumurika umva bamwe bahora nko bavuga bati umukuru w'igihugu ntazohatambikiza ngo hashobora hari rirya tara je nashaka nicariye mu biro nkabona wewe ivyo uriko urakora nkabona nti wewe uno munsi wiriwe wicaye wewe ntareze ritabona kuko umunsi wose utegereza kwerekana ico wakoze. Jewe reko kubwanje abantu bazobitegera kuko iryo tara tuzorimenyera twese mugana urugendo. Intambamyi muri imyaka 3 hariho ugira uti narahuye n'intambamyi zikomeye muri iki gisata canke iki ahantu mbona ko bishobora kuba byarazibiye umuvuduko w'iterambere. Jewe intambamyi nabonye zikomeye cyane ni ikibazo citwa gukunda igihugu. Ko vyose bihagaze ku gukunda igihugu. Ntushobora gukora ikintu na kimwe udakunda igihugu. Ni wawe ntushobora kuharima udakunda igihugu. Narabonye yuko ni cigwa tutegeza kwiga umwanya muremure gutegera icari cy'igihugu ukumva kugikunda ukavuga uti ngira nkore gushika mbona ko mu Burundi ari igihugu citeka. Iyo abantu bazi yuko ngo reka ndeke kurima umukuru w'igihugu ni bazomaramara kubera iki wanka igihugu. Iyo hari inzara igihugu kiramaramara, iyo hari iterambere igihugu kirumva ko gifise agateka kinezerewe. Rero naragize ico novuga nti intambamye ikomeye cyane ni y'umutima wo gukunda igihugu ku Barundi. Ariko ingendo yo gukundisha igihugu abarundi no wakoreye mu ngata basanza yimaze bigiye kirekire. Nije wa mbere namubwiye nti cyari ikintu kintangaza. Yarigisha bikomeye. Abantu bose basohotse bavuga bati emwe no batumva ngira ngarumvise ati emwe yaradukurugutuye aratweretse muga batashe vyaherera aho nyene imbere y'umuryango basohotse
byaba biheze ndarindira ko bashira mu ngiro ndabura gushika mbere je naratunganije n'icigwa ndavuga kubera iki abantu biyiga ukabona kumenga bavyumvise mugahageze gushira mu ngiro bikanga ndavuga ndiko ndaraba rero burya igikoroni cyadusizemo vyinshi caradufusemwo akarangamutima k'igihugu kuko twarabuze intumbero turajuragirika tutabona iyo tuja niyo tuva je hariho umwimenyerezo nigeze gukina je ndakunda kuraba utuntu kare nkadukuramwo ikintu uburima urabuze burya burima mu gitondo iyo hariho ubushika butanu bugenda kurondera ahari amasumo aho uza gusumira ubwo butanu buguma buyerera butoye ntibusumana buca bugaruka ataco buzanye bukagaruka bukinjira mu mwobo hariho nibwari butanu hariho bubiri buza gusigara hejuru y'umwobo hanyuma bumwe bwagenda ukazubona uburima bwose buvuye bugaca bugenda ku murongo hagenda imbere bwa bundi bumwe bwaja kuri ya masomo bukagenda gushikayo bushitseho bugasuma hajya rero uzufata ijya nzira bwaciyemo uca ufata ryavu uri kure yose kuri ijya nzira bwaciyemo buhashitse buca buriyo buja niyo buva burahabura neza ico ivyo naravyikoreye umuntu akura ivu narabigize nko ku Barundi ubwo bugarutse uciye uhaku ivu uri karikuraho nabwo yene ntibusubira kumenya ahariho buca buzimira bwagiye gusuma bugarutse mugabo bugasanzara buca butamwa na bya bugari busuma kandi nta numwe abukoroze nta numwe abukoze ko nta ngorane mugabo buca busanzara gushika butoye wamwo butoye rero buca bugaruka bukabwirana bugasubira ngo gato bukagenda umwami w'Uburundi yitwa Sebarundi kandi ravyumvamwe ko ari Sebarundi itongo ry'Uburundi yarumva ko ari itongo ry'abarundi kajya ku itongo ry'umuryango agatunganiriza abatagira itongo akabaha itongo hanyuma iyo ntwari bereye nziza twari dufise amahinguriro urabona ibintu byose ubutunzi bw'igihugu bwari butunganije twari imikibiri mu Burundi nta wiyubakana inzu wazobona baje bakayihundarako byari ibintu bitunganye neza cyane hanyuma abazungu baje baca barakuraho ku karangamutima kose baragakuraho kose baca bazana ivy'iwabo batumara kwijya myaka kuva mu gihumbi n'amajana 903 niho bafashe ubutegetsi neza gukuraze ko habaye ingwano y'imyaka 7 shika mu gihumbi n'amajana 932 wumve imvyaro zihaciye umunsi bagenda basigiye igihugu abo bahaye kakaranga mutima kabo baca batwara nkuko abazungu bahora batwara biragenda gushika mu 1993 twari tuzi ko tugira dukire tusubire ku ntwaro aho abene gihugu bafise agaciro ubwo nyene babarishe indongozi zitoho duca tuja mu magume rero yo yatagira uko angana gushikaho ata murundi numwe yasigaye adakozwe ko n'amabi yashikiye igihugu nta muryango numwe wasigaye duca dusubira gutangura kwiyubaka rero turondera ingere twofatanya mbwira uwo mugozi uzodufatanya Uburundi bw'uno munsi na bwa Burundi bufisa mu ntwaro mu bijanye n'intwaro ibereye cyane indongozi akaranga mutima k'indongozi murumva ko ari harehare cyane ntitugigira rero icitegererezo kuko mu bisanzwe burya uzurabe urugo ruzoba ruteye imbere uzurabe n'abana bavuka bago batera imbere kuko bakurikira se yagira gute yagira ku ugasanga muguma muhererekanya muzosanga umuryango uteye imbere bose baguma bagenda batera imbere ariko inyigisho zo gukundisha igihugu aha rero nk'ubu izi nyigisho ziko ziratangwa nukugira ngo turabe ko twofatanya bwa Burundi bwiza no Burundi buno munsi mugabo rero wa wundi yakuroga nawe nihari nico tubuza kuva kubwira nimwiyicarire tuzobaha imfashanyo kugira musamare ntimwigere mutera imbere haje bariko aragusamaza ugize uravuga ngo ico gikoroni ukabona ngo uramenje nko kubivuga muga nkubwiye yuko abarundi hamwe bavuga bati jewe ubunyene igihugu ni gwanje nitongo gwanje ivyo abandi ndazi ko atabandi bazombabara ntibabaye noneho rero
ntangure kugikorera iki gihugu ako nta binyegezi inyuma y'iyo mvugo y'igikoroni kugira abanyegezi amabi baba bariko barakorana barabarundi kugira nakivuge ahubwo baba batagukunda igihugu kugira iryo jambo uryumve yuko ritegera none nko bumvise umwanya maze ndiko ndagukwereka ingene hari akaranga mutima kasambutse nk'akarorero guhindura igihugu gacita leta bagaca bavuga ngo leta n'abantu 15 nuvuga wewe uzubona umenga nakagwi k'abantu 15 bifatiye igihugu mu ntoki hakaba n'abandi bene igihugu bari hariya ku ruhande nico gituma wumva bijya ngo societe civile ngo nayo n'ubundi butegetsi bunyinyana n'ubutegetsi bw'igihugu kubera iki ntabijya n'ubudatahura murumva yuko nk'abo baradufuse mu mutwe ico bita ibanga ry'igihugu igihugu kigendera kwibangirihe twisangije nkatwe tuvuze uti Imana ifise ikibanza ca mbere ni ikintu cari kihari kera urabona ko nagwa gasore yaciye avuga mu civugo ngo Imana umwami Uburundi kikaba icivugo c'Uburundi basi basuye kwibuka ibanga ry'igihugu niriye urabona ko mu Burundi hari bwirizwa shingiro yerekana ingene inzego zijaho nk'umwami kubona baramenya bati umwami umunsi umwe azotanga none azosubirizwa gute bakamenya bati turarondera hariho abantu bafise ibanga bazovuga bati umwana avukanye imbuto iyo hakaya kantu uvukana imbuto ingene bakiyumviriye hari umuntu avukana imbuto mugabo ararondeye akantu gatuma mwese muca mwemera ati niwe azoba umwami akivuga nk'umunsi rero abarundi twosubira ku karangamutima ko kurongora igihugu muzoza mubona ibintu byose umenga n'ikirago gishashe kigenda umva nk'ico citwa leta gushika ubu ntimuronka n'izina mucita mugabo ngo mpakazi akazi kera wibaza ko bavyita akazi cari igikorwa mugabo iyo uvuga uti ngiye gusaba igikorwa ndabwiye ntuba wigenza wagiye gusaba akazi nivyo rero baradufuse baca bashiramwo gwabo baradufuta kugira rero uzugaruke kugira uzuro nk'izo nguvu zo gufuta ubwa mbere kugira ngo ufute umuntu nuko umwereka vyiza nawe ntugira umutahe kuko muzuga kugira ngo gumiza yivyo nyene nzoguha amahera nuko rero harakenewe ko natwe tuvuga tuti no amahera ni twebwe nyene kuko none nk'umuntu ashobora kubwira ngo leta guhenda kwiguhemba ngo nawe ukayihenda kwikorera none bugize iki igihugu kibaye mu kiha cyane tariyo ubusa ucujaye nkaho ndabwiye ko nk'ivyo n'ivyumviro vy'igikoroni abandi bobo hari abari abazungu barakora bagwa bavyuka bakora nta n'umuzobona w'ikinebwe mugatwe yacavuga ngo nzobaha imfashanyo kugira ngo ntimuhinduke nibi rero inyigisho zo gukunda igihugu usanga zigoye cyane ngira ngo habakuye nk'inyundo ngira ngo ukabaza ukadoda ugakorogosha akaruko gukorogoshora nabo ntibakwemerera ubwenge murabunganye reka naca ndi muri babandi ariko inyigisho umukuru w'igihugu yamaze kw'imyaka hafi 15 ukaza kumukorera mu ngati nanje ndabandanye atari umwigisha mubi yazora abanyeshuri babi cyo vyumva ahubwo n'abanyeshuri babi je hari ikintu kimwe n'abanyeshuri babi urazi gituma hari ikintu kimwe President Nkurunziza yakoze ndababwije ukuri kugira ngo bikora vyari kugorana kwishisha bugufi kuko naravye umva n'imvano y'ingwara yose twagize nibijya wacumenga umukuru bavuga ngo arica gakiza ugaca wumva ko abantu bose bahagazeko ukuva kuri igihangange abantu bose bakukubona bakagutinya bakakubisa inzira urabona umukuru w'igihugu muboneye hagufi je nibuka turi abana je nagize bakwiye kubona umukuru w'igihugu hagufi kubera navuze ingoma uvuze ingoma urumva bari gahe impande yawe mugabo wibaza yuko uri umwana utari umukuru kugira uzoba n'umukuru w'igihugu vyagenda gute nuvuga yari umuntu ariyo mugabo warabonye Nkurunziza atagura kuvuga ngo wawe hejuru muvugane ngo hari inyoni jewe sindi hejuru hari inyoni uri hejuru ni Imana urumva aricishije bugufi bwa mbere arasubira ariyorosha arabaca bugufi atangura kuja gukanyaga ubudongo kiya kintu yarahejeje gutanga karo kubona rero ata muntu yabimwigishije akaba ari wavyigisha wenyene akicisha bugufi mu bisanzwe abandi bose bari guca bamukurikira jewe ndi hamanota ngaho uwo mpaririza acavuga jewe uzubaza ndi mushikiranganje w'intwaro yo hagati umutekano warambona vuga ingene nakora warigeze ubona jewe mvuga ngo bwabo bare bwiza siniyamiye mu bene gihugu sinaba mu Gasenyi kubera iki jewe hari ico nzi mu karangamutima k'uburongozi uva mu bene gihugu uzogaruka mu bene gihugu
iyo rero uciye ugara iyo uvuye mu mabanga uzuraba uca wonda ni kwashika kuko ntuzubira kwegera abantu ntuzubira kugira iki cya kintu rero mu bisanzwe bose bari guca nabo bicisha bugufi bakicisha bugufi ubu tuba tugeze ku ntambwe nini cyane wewe uri kuravuga ngo ko bike abantu batakurikiye jewe ni jewe natanguje ya politiki yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu ndakubwiye ko vyanyanikiye ukabizana bakakuraba bati ivyo ni ibiki ubutegetsi bwegera abenegihugu ubutegetsi bugenda hariya hajya hari intambara uribuka abaguverineri n'abamusitanteri baryana nirirwa kubaguranya kushikaho umusitanteri yumva ati burabatararandongora bigakunda ahandi yavuga ngo we ntiwatowe je naratowe bigivyo ntibari bazi namba uri kuraraba buke buke mugabe iraca biraza uno munsi no kubwira abantu mbona batarategera neza n'abantu b'indongozi ndabita abafarizayo n'abasadukayi kubera urumva abene gihugu zura baranezerewe cyane urabona ko bagamburuka ubutegetsi bagamburuka indongozi mugabo hageze kuri babasadukayo n'abafarizayo abanditsi abanyabwenge aho rero uzusanga bizitanye hamwe umuntu ushaka kumubwira uti je ndakeneye ko umushikanganje wese ndamubona mu mezi 3 yazungurutse intara zose none amezi 3 arimwe iminsi ngahe amezi 3 ntarimwe iminsi n'imiburi 90 ibaye miki none intara 18 ku minsi 90 vyokorane mukakumva kumenga nja gukora yiki urumva rero ni ngwano iyo mu mutima egera yetu baraburani gushika bamwica batuye umuntu ariko aratwononera turamwica mbere dayeri yigize umukuru kandi ariko ariyegereza abantu ngo turavye n'abantu bose azobatwara reka rero tumwereke icari ikintu wazanye cyo kuzana amatelefone ngo umukuru w'igihugu wa mu telefone mu ndogoze sinzi ico nzi nuko hariho asha batazitaba none jewe jenyene mpamagaye indongozi nkayibura none umwe nagihugu niwe yamubona iyo biba biheze urababura umenga n'ingwara turwaye jewe abene gihugu ndababwira nti ibi bintu mbajije kuko nabigishije banza mubaze umushikiranganje abijejwe nkamubaza none ibi mbajije warabajije umushikiranganje ngwego ndungikira message wamurungikiye agaca yindungikira ngaca nayirungikira umushikiranganje umuntu wamwishuye iki urumva wewe kubesha byo turabizi nukuvuga habijya nabakwegeye ega yavuga ngo ibintu nepfa yazanye mugabo bitama telefone byaragize neza ko bice birenga mbere novuga nti abene gihugu babinezerewe ijana kwijana gusa ingorane nuko nashatse ingene tworemurura umuzigo mukuru w'igihugu kugira ngo n'ababura amatari babitabe bamusitanira bitabe abashikiranganje babitabe gutyo umuzigo uca mutoyi iwanje mugabo n'ubu ndacabona yuko baguma biturajewe no kuba bavyerekana ko umunsi yanje baba batabaramiye utera turangiza ikiganiro igihe mu 2021 uvuze ijambo ryiswe karahara mu ruganda ntibacura ku ruhande rw'abamenyesha makuru no kumenyesha makuru abamenyesha makuru basa nabirukije ibimenyesha makuru bimwe vyari vyugaye birugurwa no munsi twovuga yuko imigenderanire hagati y'ibimenyesha makuru n'ubutegetsi ifashe ahubwo mbarirawe jewe wanje ku rwego rw'iwanje nta kibazo mfise n'ibimenyesha makuru amashirahamwe yabigenga nta ngorane je dufitaniye bo nibo bashobora kubona ko hari ico ndabagunzeko mbega bo bari barindiriye kwiki inzego zabakoreye iki no munsi nk'abantu bababura amatari abantu b'abasitanteri bari hariya mu mitumba bidogwa n'abamenyesha makuru ko batabaha amakuru ntibibashikiye bereka ndakubaza be gutanga amakuru none ni itegeko ahubwo ubugiriye nabi rero ndaguhaye amakuru kaka kuyavuga kuko bari wiyemeje ko uzoza uravugira amakuru ndayaguhaye ntuyavuge ubungiriye nabi utavuze ibyo niko ndakora ubungiriye nabi kuko nibyo wiyemeje kandi udahembwa wavyemeye kuzobikora sinumva rero ingene nogera hakora ikintu ciza ahantu n'abene gihugu bofatira w'akarorero cyane nkakora ibintu vyiza n'abene gihugu bahandi bavuga bati natwe iki kintu gikorwa iwacu ukanka kukivuga wewe hajya ubuhemutse ku ntumbero wihaye indongozi rero burya igihugu kirakenera abamenyesha makuru bwamenyesha ibiriko birakogwa mugakubera wabuzi kuri gukora nabi
wakayuko umumenyesha makuru avuze ati hariho umuntu ariko akora nabi indongozi zikwiye kwitwara uko urumva acabona kuri umugesera none hajya banka ko mutanga ayo makuru je nanje nshaka ko mubivuga rero none umva twonyinyana guta ahubwo wase kubivuga je urangiriye nabi ngobwira nti wewe wari wiyemeje ko ari uzoza uravuga amakuru none wase kubivuga kubera iki twubatse iri shuri ryiza gutya mukanka kwerekana ko hariho intambwe ikomeye abenegihugu basigaye biyubakira ishure ryiza we none wari guca uvuga uti akarero turakabonye muri komine Bwambarangwe baragize iki henaba ni n'amasana mukerekana kugira muri komine Nyanza akaca avuga Bwambarangwe radusize natwe tugira hajya rero abamenyesha bakuru niho bariko bakora neza ni si ibyo gusa najya amashira hamwe yandi je navye mbaza nk'abajya bavuga ngo twe twageze shira hamwe ngo riko ryo kugwanya bakaboko n'igiturire ukazibona bigize leta akagenda mu bisata vya leta ngo ngiye gusaka wewe ubwo butegetsi abukuye abajahe wewe abukuye abajahe bwo kugenda ngo je ngo nje gutohoza ngo ngaha wewe ninda guhaye ico gikorwa ko ugifise ari inspector general wewe ugikuye wewe umwene gihugu wewe yinja muri ngaha kandi mugabo jewe kubu nk'indongozi ndahubwira nti wowe ujeje ibyo ngwanya biturire nibiki uraza ubuhinga aho abantu bacisha mu kwiba nta kantu wongera ukanyereka neza wogira uko ati ntibazosubira kurya igiturire wogira uko ntibazosubira kurya igiturire ati nyari cyubahiro erega hari umuntu ajeje kwiba mu guciuja kwiradiyo hajya nta kimwe ubukoze mu bisazwe ugenda ukabwira inzego jewe murambwira abajejwe iperereza reka naje murajejwe kumpererezako murashobora kuvuga buti mukuru w'igihugu ibi bintu uri kurakora birashobora kononera igihugu uko ngaca ndabiheba mugabo mwiperereza cyagera umukuru w'igihugu yagize ibi n'ibi si vyiza na gatoya si vyiza no kuvuga yuko amashirahamwe y'abigenga je mvuga nti muri ko muramfasha mu migambi y'igihugu iyi niyi mugabo wese uri ndongozi so uri ubutegetsi wewe uri kurafasha ubutegetsi niba muri parti je hajya no kubwira cyayi pasito wewe uva kuri kufasha igihugu ibicumuro vyabaye ndase muri iki gihugu cyacu none mwebwe mukora iki ko narinzi ko mugira ngo dufashe ibi bijaye n'imibano ibintu byo kugwanya ubusambanyi ubusuma kunyonora ituga ry'igihugu mwebwe none mufashije iki ko mutariko murigisha ko mwabimpebeye ibi byo gukunda igihugu hari amashira hamwe ubona ko nkajya imigambwe niyo yambiba yigisha abantu nimugerageze turakeneye ko Burundi bwo hinduka nibo babirirwa barigisha mugabo aricara ngaho ngo turindiriye amatora kuza baridoga gusa novuga ngo turindiriye amatora tuba bambere sivyo iyo ugeze shira hamwe ubuje gufasha imigambi ya leta iyo rero wewe uzi ko kuri gukora nabi misi yose uvuga ngo hava shira habona ico yitwa amasendika wumva misi yose bariko baridodomba ntibemera amasendika ntibagira ikije nakubwira sendika ahubwo wewe utegerezwa kumwereka icokorwa kugira ngo ico gisata canyu gitere imbere utabinyeretse ntacumaze iyo sendika none niyiki idashobora kunyereka ingene ibikorwa vyogenda neza muri ico gisata barimo turangize kuri aya merekero y'ibihumbi 2040 kubera iki mwazanye Amerika y'ibihumbi 2040 ayo mu bihumbi 2025 atutari bwayasozere mwayakene mese yose rero ugira intambwe ku ntambwe kirazira ko ahantu hatagira intumbero kandi urumva ubu rabitegura kare numva nka burya bikwereka nk'ubu uturiko turaraba ingene Burundi bumeze uno munsi mbega twashaka iki gushika mu 2025 turi kuki turi he naho byaratugoye uca uvuga uti ntaco ndabona umutahe dufise dushaka ko tuba tumeze hagere no bene ko gutabajije uti kwera iki mwavuze mu 2040 ntuvuga 2045 cyangwa 2035 nikubera hagiye imisi yose uraba umuvuduko muriko ukaraba uti ndavye umwaka wa mbere turashaka gushaka kuraka umwaka wa kabiri tugashaka kuraka ndavye imyaka nteranteranije mu 2040 nzo bameze uko none iki gihugu kizoba kimeze gute ntajya rero duca tuvuga tuti igihugu cifashe muguga cuvuga uti uwo mutahe wo mu 2040 ni uzoca dushikana ku 2060 novuga ubu rero hajya nkobo abarundi urashobora kuzibona bivyokiranije bakivumbura
ukazona bijya Uburundi dushaka ko buzoba buri mu 2040 ukasanga mu 2030 twamaze kubishikako biva kongere twivyokiranije rero urumva icambere ubanza kuraba Uburundi buzaba bumeze gute nkobo urabona ko tubivuga mu kantu gatoyi ni igihugu kizoba kiri mu itekane kimerewe neza kiri mu mpore igihugu mwene gihugu azoba arya neza igihugu mwene gihugu azoba afise uburaro bwiza igihugu umwana azoba ashobora kuja kwishuri atangorane ugwaye uzoba ushobora kwivuza atangorane kugira ngo ivyo urumva ko ico gihugu ari paradizo mugabo ko buravuga uti kugira uvuge ko umuntu afise inzu nziza uburaro bwiza ibimeze gute ukayiraba iyo nzu amikoro yayo umuntu afise amaheranganiki ugacuraba nkubu rero ndagutera inkuru hajya ntitwari tuzi ko abarundi batuzi mugarasanze abarundi baratuzi ubu nyene umuntu yobigisha gukoresha uwo mutahe bafise ndaguha akarorero kamwe intara ya Gitega hariya mu mihana bo bita muri banyarucari ndazi ko bateranije amahera ashobora kwaba muri yaridi basanze ubuhari bugira ufise umutahe wo muri yaridi nuvuga nko mu myaka ibiri n'imiburi ifarangarizo wajya vyabi cumbwira rero abantu bitwa abanyarucari no musi hariko hatemberamwo imiliyaridi zibiri ucuraba inzu zizoba uwo mutahe uzokubaka inzu imeze gute tuzatura nk'ibifungurwa bingana gute burya rero nkaho ivyo twavuga twari tuzi byari kwari bya bindi biriko baravuga ngo nta murundi numwe ngo ashobora gukuronka ngo amadolari n'amara amajana 425 ku mwaka mu mupfu urazi umuntu ariza abika amahera kurya vyerekana ko amahera utabukeneye amahera atashaka kuburana no kuvuga uba wariye uba waryamye ukabona abayabika abarinze ari none ntiwababonye abandi baba busanga wishwe n'inzara none ntiwababonye ubu aho uzi ubona umuntu ajanye ibihumbi 300 atambaye ibirato barabibonye none nkujya muhuye agacabubwira je ndi umukene urabona ko abarundi ko baramenyereye gusenga bavuga ko barayubusa batagwaye kwashi bakavuga ko bafise inka imwe bafise inka 10 n'abantu oya warabonye umuntu afise ibihumbi 300 mugaba atashobora kugura ikirato nta kimijyano kutamenya iyo aba yarazi ko azopfeje kubera topfasha jije bazi kubika ikintu ntuzi imyaka usigaje ku isi ibiheruka bika gushika bikuborana iyi myaka 3 irabara urwego nshingwa bikorwa n'urwego nshinga amateka n'urwego rw'ubutungane uvuga ko mwakoranye ahana neza cyane n'amashinga mateka yoyo twakoranye neza cyane ku buryo baratanguye gutahura yuko ubu baserukira bene gihugu hano kubera hari abashinga amateka bo muri CNDD-FDD benshi no kuvuga yuko rero abashinga amateka ba CNDD-FDD sinabakira abarundi bagikorera Uburundi ngaho nico wowe ushatse kuvuga oya n'urwego se uvuga ngo ba CNDD-FDD no Rwanda ariko ico narakibonye abashinga amateka ahubwo hariho ubudasa ushobora kwiyumvira niko rwego nshinga amateka kuva rutanguye demokrasi novuga ruri mu incabwenge nyinshi urabe abantu bari muri sena urabe abantu bari mu namashinga amateka muzosanga harimo incabwenge kandi zabunyoye burya ahantu hari incabwenge rero zirakora ukabona ko zibona iyo zija je narabonye nk'ingene badufashije mu mahera zokora umwaka urabona ko ari incabwenge babona iyo uja bakahamagara umushikiranganje bakamubaza ibibazo kandi akishura bakamufasha aho rero navuga nti nk'izo nzego zibiri zarakoranye neza cyane ubutungane hariho akabazo twabonye nico gituma twaciye duhinyanyura irya bwirizwa rigenga sentare ntayinyuzwa kubera iki twasanze urwego nshingwa bikorwa na nshingwa ntwaro waragerageje kutinjirira ubutungane duca dusanga mu butungane nabo ntibimenye ko ari urwego rw'igihugu kandi urwego rukomeye ntibimenye kuko baba barimenye babazi ko bafise ico bishura bene gihugu uzi ko wishura bene gihugu ntushobora kubagirira ivyo nabonye babagirira tubiravye neza duca dusanga n'umukuru wa sentare dufate yo mu ntara ntazi ko ari wajejwe ikibazo cy'ubutungane mu ntara yose gushikaho abacamanza biwe bashobora guca urubanza rubi arubona ntaronko akabona ko mega nta burenganzira afise bwo kuvuga ati ibi bintu muravyononye
ivyo rero nuvuga n'abantu barose ubutegetsi ntibamenya ko babufise ko bategereza kwishura imbere y'abene gihugu ivyo bariko barakora. Ubu rero turizeye yuko muri iyi myaka iri kurikire tujya duhindura ibintu. Njya ntangure ndabibereke ngene bizogenda, njya ngende mu ntara ndabafashe babibone ingene bitegeza kugenda. Ko je ndi umucamanza akizigenza, ntawe uzombuza ntabazovuga ngo ndinjiriye ubutungane kuko nanje ndi umucamanza sinzo ndabwinjiriye. Ntibaratahura ingene inzego zikurikirana umwe wese cajejwe. Umenga we babona ucira ubaza uko ushaka ruba ruragwiza ntawe unkorako ndigenga. Ivyo rero ntavyo baramenya. Umunsi rero babonye yuko utwara sentare y'intango yuko utwara sentare y'intara agucungera uzobona bigenda neza. Urwego rw'ubutungane jewe nabonye yuko ico twokora no kurukomeza wibone ko ari urwego kuko kare wamengana igikoresho mugabo ntibamenya ko ari urwego. Cyo rero ngomba turukomeze kandi ndazi yuko nitwabikora hazoba hari ikintu kizoca gihinduka mu gihugu kandi muravyo uri kuratembera no mu bantu ingorane babene gihugu bafise ni ingorane zijanye no butungane kuko baravuga bati dufise ubutungane amahoro barafise umutekano barafise ngabo bakavuga bati agahaze ntihajya bakubwira bati rero twokwironkera ubutungane ivyo vy'iterambere emwe n'umurindi tuzoca twigira ku murindi. Ikintu kimwe cerekana ko muri imyaka 3 wagumye uri samuragwa wa Petero samuragwa kuguriye ugendera mu makanda. Samuragwa arakuvuga kugendera mu makanda namukoreye mu ngata sigarana iryo tongo yari abene gihugu bari bamubwiye bati wewe ni wewe ubungabunga none wewe kurenganye uwundi aca bandanya isemo. Je nibaza yuko naho yogaruka ntiyovuga ko namukoreye na oya kabisa yobona yuko intambwe yarageze ko itakiri hahandi. Erega kubasa muragwa ukuri ni songa mbere siyo kusimama ngo uce wicara ngo urumva ngo ndashitse oya no kubandanya umurindi nkubu nanje hazoza uwundi nyuma yanje n'ababandanye uwundi azabandanye. Rero je novuga nti ivyo byose n'abarundi barabona yuko tutaciye tuguma dutambukiraho turi intambwe buri cyane baza ko hatabuza agatambwe katewe. Je mpora ndaba iyo burya jewe ndaraba ibintu nubona naho abarundi bakunda kwica umwana je ndaraba mu mitumba bonye inzu z'amabati mbona uno munsi umwerasi naho barabwira ngo barakenye nta muntu agura inzu amabati yubaka inzu y'amabati ashoje ntibikunda kijya ari ikimenyetso kitabesha. Muri iyi myaka 3 ikintu cyakunezereye kurusha ibindi ni vyinshi kimwe hanezerewe nuko Uburundi bwarose agateka kikaba igihugu nyabagendwa. Ico kintu caranezereye kubona turonka ingene dushobora kwakira abakuru b'ibihugu hanyuma igihugu cyacu kikagira agateka. Ico ni ntasubirizwa kuko ni ikintu n'abarundi barakinezerewe. Cyaguteye ishavu kurusha ibindi byose n'abantu bagifise umutima wanka igihugu abo barambabaza emwe ngo masenga ndabasengera cyane gose. Cyaguteye ubwoba? Je singera ubwoba ndiko n'Imana. Oya jewe ikintu cyose uvuze ngo kirateye ubwoba. Icyagushikiye utokifuza ko gishikira uwundi mukuru w'igihugu muri uti cyashikiye ico bashara-gushikiye utokifuza ko gishikira uwundi utwara abantu ugasanga usanga abantu badakunda igihugu usanga bibereye mu nzira zabo. Ico sinifuza ko hari undi mukuru w'igihugu nibiherere ngaha tuze ubundi azashikirwe asanga twese tugororotse. Twizere ko nejo dushatse ko abarundi bamenya aho ikibi kigeze uzotwitaba. Yakoze cyane wageze Imana ko umenyesha amakuru karondera amakuru kayaronka ahandi ho ni wewe ubuzura yacukura atawurize kuyakuzanira. Ndize yuko rero namwebwe nk'abamenyesha amakuru mubandanya muraba ingene igihugu kiriko kirahindura isura mubimenyesha n'abandi aho turi inyuma mukamenyesha muti turi inyuma ni murabindi bihugu nyene vyagenze tuduge kuko nova ko abamenyesha amakuru nibo bambere batanga impanuro batarinze kuvuga amajambo menshi mu bintu baba bariko barerekana vyiza. Urakoze reka nshimire kandi abo badufashije mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo bishobore kugusanga aho uri ugikurikirane. Jerome Niyonzima wa Rushimba Studio Innovation nongere ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho utaha.